ubuzima tubayeho mu bintu bitandukanye, hari byinshi bidutandukanya, aho tuva, aho tuba, uko tubayeho, eka nuko dusa, ariko hari ico duhuriye ko twese. Umwe wese muri twe arafise inkuru canke intayisangije mu buzima bwakubu canke kahise yotubera ishuri. Iki ni ikiganiro iNkuruShure gica ku muhora wa YouTube wa Bukimuni TV. Nkiri umwana nari umuntu nipfuza kumenya ukuntu iradiyo abantu bashobora kubavugira mu iradiyo. Byarashitse ndiba iradiyo ya papa. Ndabaramukije cyane. Ku mazina nitwa Irankunda Desire, nkabamba mu ntara Cibitoke, komine Rugombo. Ibijanye n'ibi bintu byo gukora iradiyo na televiziyo, kuva nkiri umwana nari umuntu nipfuza kumenya ukuntu iradiyo abantu bashobora kubavugira mu iradiyo. Jewe nibaza rero yuko abantu baba bari mu irya radiyo nyene. Muri ico gihe byarashitse ndiba iradiyo ya papa. Hama ndayivye ndagenda ahantu mu ishamba hari hafi yo muhira, ndayugururirayo ndayibomora, nja kuraba kugira ngo ndabe yuko hoba hari abantu indani babariyo. Muri ico gihe maze kuyugurura narayuguruye nsanga nta bantu bariyo, nsanga hariyo ubuntu bw'ubugopo buriyo. Sinari nzi cyari cyo nta kintu gusa naripfuza kumenya ukuntu ico kintu bitwa iradiyo gishobora kuvuga kandi atabantu bariyo. Niho nagumye mbaza, ico gihe nari mwaka wa kabiri, barambwira toya burya rero nta bantu baba mu iradiyo, ahubwo ibujumbura aba umuntu bari ibujumbura ariko avugira ahantu ku iradiyo. Ico gihe nari mu mwaka wa kabiri primaire, ndiko ndasambura iyo radiyo. Jewe rero nkaza ndabaza ukuntu bigenda kugira ngo dushoboye kumva abantu mu iradiyo. Umuntu mwe yambariye nti habari umuntu bari bujumbura, gusa binsiguriye nabi, atari umuntu bari bujumbura ngavuga ngo hanyuma ngiye yavuze rero ngo twashe tumwumvira bitwa ngo ni radio, ariko ubu ni recepteur radio, ibitwa recepteur radio abantu bavuza zo mu rugo. Munyuma rero niho natangwa rero kuza ndarondera amaradio yapfuye ndaba ukuntu biba vyubatse. Niho rero ngeze mu mwaka wa gatatu nashoboye gukora iradiyo. Kuko kuva ico gihe naciye nza ndatirateranya utwuma ndabaye uko nangiye ibintu noshobora kubikora. Munyuma rero ntashobeye rero gushika kuri ico kintu, niga mu mwaka wa gatatu primaire ndakora iradiyo. Ico gihe yemeta ku kilometero 4. Abantu navugiramwe abantu bakumva ndiko ndavuga batumbereje ku maradiyo bakavyumva. Munyuma rero niho bataguze barantera ubwoba ngo bazonyica ko cari igihe kigoye, igihe igihugu cari mu ntambara. Murabizi ko hari imigwi yari kimishamba, hari mu 2005 na 2006 guco. Ariko jeje ndabihevye niho haheze iminsi numva ko nyakubaho umukuru wacu w'igihugu ko yagendeye wakoze iradiyo Igitega. Ico gihe narababaye kuba jewe ntashoboye nanje kuja mu abo bantu bashobora nanje kugira gute nanje kugenderwa n'umukuru w'igihugu, kandi ari jewe natangiye gukora ivyo bintu. Ariko mu nyuma nkanavuga ati jewe bure sinzokora iradiyo, ahubwo nshaka kuzoca nkora radio na televiziyo. Ariko muri ico gihe nacimbandanya nikorera ibintu vy'inzo, nacimbandanya ishuri ndiga, ariko mvuga nti jewe ninaheza amashuri nipfuza kuzokora ivyi wanje, nikorera utwanje, nta kazi nzosaba muri leta. Ariko muri ico gihe byarangoye cyane kuko byasabye yuko nshobora kubandanya niga ukuntu nshobora gukora iyo emeteri TV, kuko iyi radio yo namaze kubona nyene ikorwa, kuko nabitoye uva nkiri umwana, ahubwo cyane ngora kwiga ukuntu nshobora gukora televiziyo nayo hama nzoshe nkora niyo emeteri, ako emeteri ya radio nzoyikore mu buryo bwagutse ibe nini, kugira ngo ishobore kurungika amajwi mu ahantu hanini cyane. Niho rero ngeze mu mwaka wa nyuma natangura kwiga
ukuntu nshaka gukora emeteri TV. Emeteri TV rero narayikoze nkora emeteri ishika 8 indwi ziranka iyo 8 iranyeka signale ku buryo ncometse nka kamera nkashira kwa emeteri narona ko muri televiziyo hari ikintu gihindutse. Ni kuvuga mvuze televiziyo mba kuvuga imbonesha kure izi nko kwa RTNB za Renaissance zande ncometseho kamera rero kuyo emeteri nakoze ya TV nashaka kubona signale ariko simbone image aho hana ko hari ikintu gihindutse munyana none ndayisambura ncanangura kwiga neza ukuntu ushobora gukora emeteri nziza ishobora kwemeta amashusho niho emeteri igira 9 nagiye mbona bishoboka ama image n'amajwi numva birashitse mu televiziyo y'abantu. Muri ico gihe rero ncano wakayinja gukora rero emeteri ya radio nayo kugira ngo nkore radio na televiziyo na nyine yo kuko nsanzwe nzi ukuntu nayo nabikoze nkiri umwana vije ntivyangoye nacinda bikora umwanya muto nje ndayikora emeteri yemeta kilometero byinshi cyane. Nagiye rero mu nyuma niho naca ntangura kuvuga yuko noshinga radio na televiziyo ariko ncasanga ntibishoboka nka televiziyo yo nabonye bidashoboka kuko byansabye amakamera professionnel ni kuvuga kamera shaka kumfasha kugira ngo nishobore kwemeta ama image nk'uko tiko turakamera cyangwa umuntu akavuga makuru bashoye kumubona bariko barakurikana iyo televiziyo yacu. Muri ico gihe ncamana ndabihebe bya televiziyo njangwa teka ndabe kunokora iradio nayo umva ko nakoze meta ariko nta microphone nari mfise nta mixer nari mfise ariko naronse abashobora kumfasha baranterera barampa mixeri abandi barampa microphone turakora muri ubwo buryo ariko tuza kuba rero bloke nuko byasaba yuko tushaka kurondera uruhusha nabwo tugiye kurondera dusanga n'amafaranga menshi akenewe kugira ngo dushobe kuronka uruhusha natwe dukore nk'ayandi maradiyo agize ayandi maradiyo nkuko akora biciye mu mategeko. Rero tubanda dukora muri ico gihe rero tubanda dukora ubundi bushakashatsi ariko nsubije inyuma hariho ukuntu nagenda nkora nabikora niga narashaka kuva ku ishuri mvuye ku ishuri nkagenda mu bintu byanje byo gukora ibyo bintu nkarondera ibyo nkira nkaterateranya hanyuma amasaha yo kumugoro bageze nkaja muri aho uko byitwa muri natire kwiga nkaja kwiga kugira ngo nabahige nabafise nk'akabazo bukeye canke nsubiramo nye kugira ngo noganze ivyigwa hanyuma nkaca nja munyuma nkafata amasaha yo kuja gukora ibyo bintu byanje byo bukorikori kuko nibyo nipfuza yuko je narangiza ko nzoshinga iradio canke nkakora ivyanje ariko nkoresheje ubundi buhinga canke impano no bamfise. Ibyo bintu nabikura ni kuvuga naragize ico no kwita kurondera nabwiye yuko nabomo iradio ndiko ndondera abantu baba bavugira mu iradio ko nshasanga ari utuntu mengo nutugopo utundi tudutsenga ariko nagenegera baje bafundi usanga bari kwibarabara nkababaza akantu gasigura iki bakambarira takagasiguri bakambarira jewe rero nashinye kwa kubifata kuko byaba ari ibintu biri mu maraso nkeneye kumenya uko numva nkeneye kubimenya cyane. Hanyuma rero niho natangwa no kuzana raja ku bintu ibintu bya internet nivye bwabeho ntwebwa ibintu bya internet ariko nagenda mbaza nkabaza ariko biza kumfasha ibintu bya internet imaze kubaho byaramfashije cyane ko nacinza ndaje no ku internet nkabaza ariko imaze kumenya ko hari ico bitwa condensateur ndamenya condensateur nkaca nja kuyibaza ku internet nkaraba nkaronda ama definition n'icajejwe ama resistance ibintu zenya amadiode amasiriko integre cyangwa amasiriko ni kuvuga byose ndabirondera nkarondera n'ubwoko kuko usanga ari ubwoko bwinshi ndamenya neza icyari cyo condensateur cyangwa resistance cyangwa diode byose ndamenya ibyari byo. Byagiye kumfasha cyane maze kuja mu gisata ca ico gihe nabirondera niga mu 9 mu 10 ariko biza kumfasha cyane maze kuja mu gisata ico bitwa informatique de maintenance aho mu ikuru ya electronique electrotechnique harimo ibintu bisigura ibintu by'ama composa electronique niho bagenda babidusigurira neza nibyo ngenda ndondera mu hanze ngenda ndondeza ku buryo nagiye kumenya rerema kimwe
ico gigenda gikora mu nyuma nkaca ngira mfata kimwe kimwe nkagitiranya n'ikindi nkahitanya n'ikindi nkaca rentora ico ntoye muri ico gihe rero nagenda n'ibintu nagenda nshakisha ariko ngenda nafatira ku byo nagiye niga n'ibyo nabagiye bambarira ku bafundi batandukanye basanga bazi ibintu byo kurepara bakambwira ati burya resistance dufasha ibi nibi ikora kuno kondazateri dufasha ibi nibi mu bijanye n'amajwi kondazateri niyi cyangwa kuno niyi dufasha ibi nibi muri ico gihe je naciye ngenda inca ndaterateranya ivyo bintu nisunze ivyo nize n'ivyo kandi bambariye nshobora gutora rero ico bitwa emitere ariko muri ico gihe ntivyakunda hari igihe byananiranye ivyo nakoze bikanka ariko nkaca mbanza nkagenda ahantu nkaryama nkaruhuka nkiyumvira ico gukora hari igihe wasanga ndiko ndigira inama muri jewe aho ndohokiye nkaca ubonyene numvise kumwe ngo hari ikintu novumbura nkaca mbyuka nkaca ndagikora ubwo nyene kugira ngo ndabiko ivyo bintu niyumviriye byo bishoboka hari igihe navyiyumvira nkasabye niyumviye sivyo ariko sinacika intege naca mbandanya kandi nkaryama kandi cyawe nk'abantu nk'abapoze nkaruhuka mu mutwe nkiyumvira ico nokora mu nyuma nagera nkakora nkaza mbona birakunze nuko nagera nshakisha kugira ngo shike kuri ivyo bintu ariko muri uyu mwanya novuga yuko ndi ku ntambwe ishimishije ntabwo ubundi muri babandi bashakisha ngo ashobore kumenya ngo ndiko ndarondera ngo akanga ugasigura iki ubu muri uyu mwanya ikintu cyose piece yose ijene electronique ndazishikora kandi nikisigura kubije no mu muryango gufatikanya kwiga no gukora no kurondera ubwo bukorikori bwanje abavyeyi ntabwo babigira mu kubera ko nabazana amanota meza kuko ndibuka amaze kujya mu gisata ko nabaye nk'ubuja mu bukorikori cyane sinarenga mu wa gatanu mu bicumi aho naba nagiye kure urumva yuko rero ayo manota naba naberetse amanota ashimishije ni kuvuga ntabwo abagira kugira ngo bashoye kwibaza yuko ivyo bintu nja mu by'ubukorikori ko byo hava bituma intishuri kandi ishuri naryo narikunda niyo mpamvu rero abavyeyi ntibigeze bambera intambamyi muri ivyo bikorwa vyanje nakora ariko nubwo abavyeyi banje atacu babibonamwo byarangora kugira ngo shobore kuronka uburyo kuko wasanga pièce ntarose mu kiradio bampaye cyapfuye cyo imboye cyapfuye urumva ntayironse byaca isaba yuko ndayigura kuko urazi ko ibujumbura baradandaza ama pièce yinuzenya doroshanje ya electronique byaca isaba yuko nja kuzigura ariko kwa ko muhira abavyeyi babona yuko ibyo ndimwo ari ibintu nye by'impano by'ubukorikori barampa amafaranga mama yarampa amafaranga namusaba amafaranga akayampa kandi uretse n'icyo gihe n'ubare cyayama ko iyo hari ikintu nkeneye cy'PS ko amaze kuna ko ari ibintu biri mu maraso ndashaka kumuga ati mpanga 1010 nkeneye kugura ka PS akayama aho rero nunagenda nkuru udufaranga n'utundi tuntu turakanakora mu bijanye ko nasanzwe nzi ibintu byo kugira byo gukora inuzenya ayo maradiyo nyene yapfuye canke amatelefone ashaka kugukorera yapfuye nkaronka amafaranga canke ibintu bijanye no kugira ni machine yapfuye ariko nashaka kuzirepara bimwe nshoboye kwa nari nkiri muto urumva nashaka nkahamanga ngo dufaranga handi nkayasaba abavyeyi mu gihe hari agapiese nkeneye kugira ngo shobore gukora ku kantu nkeneye gukora kinuzenya kubwo bukorikori bwanje intama misi ukura amafaranga gusa intama nindi nayo urazi yuko ubuzima buragoye ubuzima usanga umuntu akenera ibi nabiriya umva rero kandi ugasanga n'abavyeyi nabo nyine baragukenera mu tundi dukorwa hari igihe byashaka gushika nkundi ko ndakora ikintu afye bakambwira ati tugukeneye uje gukora ibi nibi urumva sanashaka kuvyanga niyo ndashya mu ntambamye kuko urumva wacu usanga ico kintu ugenda gikore nzokimara ko igihe kirekire kwera kubura umwanya ahama ikindi naco murazi yuko ibintu arabikora atazi ibyo akakora nk'ibyo by'ubushakashatsi umuntu arabika arakora ababikora atazi ibyo akakora ibyo ari byo byinshi rero byinshi byarasha narakora ugasanga birahiye nambere bimwe bikanturikana bikanturira ariko naguma mbandanya nkora nuko byagenda uko narabandanya nkora kenshi rero byaraturika ibyo nkoze bigaturika nk'ujya kumva ibombi turitse ariko nakomeza nkabandanya nkora niyo iri mu ntambamye nagiye mpura nayo kandi wasanga nk'ama pièce y'amamwe rero naguze cyo gasanga nayo nagiye nsaba abantu bampereza arandi banyaka amafaranga ngo duhifana kuko haduguhaye ivyo umva gasanga amahera yagiye agenda muri ubwo buryo rero bigace bituma bisaba yuko nimba bihiye nza kurunda ubundi buryo kugira ngo ibyo bintu kayisubire kandi ndabikore
cyane ibintu nagenda niba nakunda gukora cyane nakunda gukora ibintu bitwa ama emeteri FM na emeteri radio emeteri ya radio na emeteri ya TV ni kuvuga emeteri FM na emeteri TV ibyo bintu nashaka cyane gukora uko narakunda ibintu byo kumenyesha makuru binabikunda cyane nkumva kumengo rero nange nozokora ikintu cyoza kiratuma habaho kumenyesha makuru nk'iradio canke televiziyo mbamye rero zabaye nyinshi kuko n'ibintu bya internet burya twize bitarafata bitaroroha nk'ubu kuko uburazi ko umuntu ashaka kugena internet muri telefone bikamworohera muri mu 2015 mu 2013 ibintu bya internet n'ibyo bwabwira wasanga hari ibintu by'amasiber umuntu yarinda kuriha akaja muri siber ibintu bya internet n'ibyo bwatera imbere nko mu 2014 na 13 na 15 byasaba ko umuntu abanza kuja aja muri siber bakamuha iminota akariha bakamuha iminota aja kuri internet rero narariha amahera nkaja kuri internet nkashobora kuja muri siber nkarondera nkashakashaka ivyo bintu bijanye n'ama composite electronique n'ukuntu ushobora kubiterateranya nico byomfasha nkashobora kuja kuko intamba zamaze hari kuko umwanya warangora kubera ishuri mu rugo abavye barankeneye nivyo vyiwanje gusubiramwe ivyigwa urumva byarangora cyane ariko akagumye bagumako kubera ko hari ibintu numva nkeneye kandi nkeneye kumenya byaramfashe nagumye ndabirondera kugira ngo nshike kubimenya kandi bamenyesha yuko nta mufundi yigeze anyigisha ibindi ko nkora kuko ni ibintu byagiye bizana uko nyene nkasanga nisanga narabikoze rero mpije ishuri jewe ntago nashimye kuja kurondera akazi muri leta canke mu mandi mashira hamwe ahubwo navuze ati ngoma niga ukuntu kwiyungunganya nishobore nanje gushinga ivyo wanje nkakora kandi nachimbanza ndakora emeteri ya radio na televiziyo inca nako noshinga iradio na televiziyo ariko televiziyo yasabye ko nogira nuzenya iyo saba uburyo bwinshi incamba ndakora iradio muri no mwanya rero tuvugana iradio irahari kandi irikirakora ariko intambamye ntizibura kuko nabikoze ari nk'ubushakashatsi ari innovation nkene yuko nofashwa kugira ngo ibyo yanyushije gutera imbere canke muri leta bashobore kumfasha kugira ngo bitere imbere ariko nagiye muri sense uraze karyo shiramwe rijejwe ibintu byo kumenyesha makuru kugira nshike kuronka autorisation banyaka amafaranga muri ST banyaka amafaranga nanje amafaranga y'ibanyatse n'amafaranga menshi cyane mbona ko ntashobora kuronka muri ico gihe rero cyashe bisaba yuko umuntu abanza kubihagarika kubera ko habuze amafaranga kugira ngo ibyo bintu nakoze bishobore kuja mu buryo iyo ni intambamye ikomeye cyane iriko mbona iri kiratuma infrena kugira ngo nshobore gushika kwihangiro nihaye ariko nubwo biruko ntago nshika intege ndiko ndabandanya ariko ndashima cyane kuko inzego z'intara ya Cibitoki ko ubu ziko ziramfasha kandi zanyemeye yuko zigiye gufata mu minwe iki kibazo canje kugira ngo nanje ibintu ndiko ndakora bishobore gutera bije imbere sibyo gusa rero maze kubona ko ku radio mbaye bloqué ko bisaba ko muri sense bampa impusha kugira nshobore gukora sinicaye naciye mbandanya nkora ubundi bushakashatsi narashoboye gukora nagize ubushakashatsi ku bintu bijanye na ondirere ni kijya kintu kibika umuriro mu gihe habaye kupire y'umuyaga nkuba gihashaka kubika umuriro ugashobora kuzimya ivyuma vyawe witonze kugira ngo ntihabeho ivyuma kuba byogira indi pane kubera ko habaye kupire y'umuriro ico cyuma cha ondirere twakoze ubushakashatsi ubu turafise nuzenya formule yaco ubu ico kirahari twakoze ubushakashatsi ku bijanye na ondirere nuzenya stabilisateur twakoze ubushakashatsi kuri stabilisateur namwe murabizi ko abantu baba ahantu hatari umuyaga nkuba kibafasha kugira ngo basizeho zirya panneau solaire za 12 volt igaci convertisa umuriro kawushira muri 220 volt iyo twaramaze kuyikora formule yayo turayifise twagizeho ubushakashatsi nayo nyene iyo irahari twarashoboye kugira ubushakashatsi kubijanye n'ibintu by'ama amplificateur nk'amasabufu sabufu rero tumaze kujya ubushakashatsi ziri mu migwi itatu umugwi wa mbere ni sabufu zisanzwe ushobora gushimikaho flash na carte memoire ukavuza ama audio hama ubundi bushakashatsi twakoze ni bwa sabufu ni sabufu ishobora kujamwo ico twakwita lecteur DVD ushobora kunyuzamo CD canke flash hanyuma inyuma hariho output iyo twita output ishobora gutora ushaka gushiraho inzira za televiziyo
ku buryo CD yawe canke flash washizeko ubibonere muri televiziyo. Iyo ni subwoofer y'ubundi buryo. Hama tuce dukora indi subwoofer ifise parti ya TV, ni kuvuga iyo subwoofer irimo televiziyo, irimo ni kuvuga televiziyo ni imwe baraba. Ushaka gushamo irimo na deke, hama igashigira kandi niyo parti ya subwoofer, ni kuvuga ushamo CD hanyuma ugashiramo n'inuza mu gacu bibonanye muri subwoofer. Iyo subwoofer nyara ariho ekra ucurabiramwo ibyo bintu, iyo CD yawe canke iyo flash. Ubwo ushaka muri uwo mwanya tumaze kubukora. Ikindi naco tumaze gukora, murazi ko ama flash kenshi batayarepara, ariko muno mwanya twebwe aho dukorera flash yawe yagize ikibazo turashaka kwirepara mu gihe yahiye cyangwa yagize iyindi pane twe turayirepara. Ego nuko shaka turagira ko hari n'ubundi n'ibindi ko turakora duko dushaka gushika ko bijanye ama GPS za Arduino dushaka gukora ziri muri system ya numerique. Ivyo byose nibyo tuko dushaka gukora, tubirimo tuko tukora ubushakashatsi kandi tugeze ku ntambwe ishimishije. Turabona ko tuko turashika ku ntambwe ishimishije muri ubwo bushakashatsi bwacu. Ico dushaka gushikako rero, ico dushaka gushikako twe turakeneye yuko tworonka laboratoire ikomeye cyane, izo birimwo ibintu byose uko nubwo ibyo nitwe turabikora. Uvyugurura indani urabona yuko bikozwe mu buryo atari bwiza nk'ubw'ikizungu, kubera ko nta vyuma dufise. Twe vision yacu rero turakeneye laboratoire izo birimwo ibikoresho biteye imbere bishobora kudufasha gukora ayo mapare yose kugira ngo bishobore kugenda neza. Hariho za insolateri, hari ama plaquette, hariho amafera agezweho. Urumva hari ivyuma byinshi ubupuri, hariho akari kantu bitwa amabesto apuriza irangi mu gihe nimba wakoze subwoofer ushoboye kugira cadre hama uyipurize uyihe isura we wipfuza. Ivyo byose ni ibikoresho bikenewe kugira ngo dushobore gukora iyo nuza. Turifuza rero laboratoire ikomeye y'ubushakashatsi izoza ikora ibintu byose abazungu bakora, natwe hano mu Burundi tushoboye kubikora. Niyo vizo dufise. Ico no hanura rero abariko baranyumviriza cyane cyane nkunda guhanura ugwaruka kuko nibwo ruba rugifisa amaraso ashoboye. Icambere kimwe nta muntu adafise impano, ahubwo gusa ikibabaje gusa ni kimwe, umuntu arashaka kubaho ataritahura, ashoye kumenya ati jewe mbe impano yanje ni yihe. Nk'akarore nka jewe nakora ibintu byinshi, naje mu bintu nahita mu bintu byo kurima, nkita mu bintu byo kuja kudandaza, nkita mu bintu byo gukora ibintu byo bukorikori cyangwa ibintu bya production by'intuze. Ariko mu nyuma nagiye kwitahura nsanga ko impano yanje biri muri ibyo bintu bya electronique byo gukora ibyo bintu byo bushakashatsi. Rero ico no hanura ugwaruka sikindi, urugwaruka rakwiye kwicara ukibaza be jewe muri ibi nibi nshoboye iki. Hanyuma umaze kumenya ico ushoboye ni intambwe ya mbere ishimishije, kuko aho umaze kwitahura ukamenya uwo uriwe. Muri ico gihe rero ntocurera amaboko mu muzo, kuko na jewe mu kubikora nabikoze ataburyo buhari, ariko naregerageza muri ibyo bintu byapfuye, ibyo pièce byapfuye nkabinge ndondera ubu pièce nkaterateranya udu pièce hama nkashobora gukora ico nipfuza gukora. Nawe we rero nimba hariho impano ubona ukanaka ataburyo, tanga urutera intambwe hanyuma ico kintu gikore uko kiri kose. Ndaza abantu bazobona yuko ufise impano, mu nyuma bazogufasha ugende ubigishe, kuko nta muntu wese Cedric musoka nta muntu ashobora kugufasha utabanje nawe kwerekana ico ushoboye. Rero nuhanurwa ko yuko gobanza rugakora uko rushoboye, uko gwishoboje kose, nubwo gubikora nabi ariko rukerekana ruko ruri mu nzama, rukerekana kugira ngo rukore ibintu byiza, rukerekana ibisabwa. Hanyuma abo bantu babonye yuko uwo mugamba ari mwiza, ndazi nta nkeka ruzofashwa. Rero no ruhanura yuko gokora amako mu mpuzu, hanyuma rukicara. Icambere rubanze gwitahure, umuntu wese akitahura akamya ati beje nshoboye iki, nimba rugucapa, nimba ari ubundi bugenegende, nimba rukina umupira, nimba rukuririmba. Impano ni nyinshi, Imana gitanga isabagi impano. Ndazi yuko nta mugwaruka na rumwe, nta muntu atashoboye adafise icyo ashoboye, ahubwo gusa ikibazo kiza kibaho no kwitahura. Umuntu ashobora gupfa agapfa atazi icyo ashoboye, akarinda apfa Imana yamuhaye atayikoresheje. Rero jewe nubahanura yuko bakwiye gupfa, ahubwo berekanye icyo bashoboye. Jewe nico no hanura urwaruka yuko
rubanza rukitahura kwanza hanyuma maze kwitahura rugakora rumaze gukora rugaca gwerekana ivyo ruko rurakora ivyo ari byo hanyuma ndazi yuko nta nkeka ruzofashwa natwebwe ngaha nubwo twamaze gukora nubwo tutarafashwa turizige yuko natwebwe tuzofashwa umunsi tutazi. Wow. Ama urashobora gushimira iyo ni TV Bukimoon TV ni Bukimoon TV ego. Hanyuma nkaba nshimiye cyane na cyane ino Bukimoon TV yashoye kungendera ikanganiriza ukuntu ndiko ndakora bino bintu kandi nizigiye yuko ijwi ryanje rigiye kugera kure kubwiyi TV Bukimoon. Ndabashimiye cyane, Imana ishishikare kubahezagira. Mwakoze gukurikirana ikiganiro iNkuruShure gica ku muhora wa YouTube wa Bukimoon TV. Twandikire kuri izi nimero nimba wifuza gushikiriza intaye yawe canke kwamamaza ibikorwa vyawe. Gumana natwe kuri Bukimoon TV.